Turabaramukije inshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro vya ICTV nkuko mukunda kubibona ni televiziyo ikunda kubazanira abafise amatara atandukanye, abafise impano zitandukanye, abafise ibyo bariko barakora ndetse na business naho turashikayo tukerekana ibyiza ibikorwa basanzwe bakora ibintu bitandukanye baba bariko barakora ndetse mukagira namwe uruhara rwo kutubaza ibi nabiriya ndetse n'abatumire bashasha tuba tubazaniye. Rero uyu munsi nkuko mubibona ku ma ecran yanyu twabazaniye umutumirwa wacu, reka tumwakire n'amashi menshi. Turaguhaye ikaze. Murakoze cyane. Murashobora kutwidondora? Nta kibazo. Nitwa bande? Nitwa Olive Queen Shimirimana. Olive Queen Shimirimana. Yego. Akora iki? Cyangwa Olive Shimirimana, Queen Shimirimana ninde? Olive Queen Shimirimana mu buzima busanzwe asanzwe ari umuririmbyikazi w'indirimbo za gospel nubwo nkiri mutoya nkiri hasi. Ariko nyene igihe cyose intango ya migoye. Sanzwe ndi umuririmbyikazi w'indirimbo za gospel. Hama nkongera nkaba n'umukinnyi w'amareresi. Mugabo ivyo ndavyinjiyemo vuba nta nashimwa ndabimaramo. Ninjiye mu mugwi vuba mu ivyo byo kuba umukinnyi w'amafilme. Nta nasimwa ndabimaramo rero gusa ubwa mbere narabikunda cyane nkiri mutoya. Nkabura rero aho noja gukinira mbona umugwi rero ndinjiramo shikira ndakina. Ego ivyo nkora. Ego Oliver naho sanze nkora ivya pompe funèbre. Gusa abantu iyo bumvise ako kazi nkora baca bagira ubwoba, ariko ntimugire ubwoba, ni service tu. Service cyo kimeniza abandi. Ego. Reka tugaruke gatoya ku mpano y'uburirimbyi. Mbega iyo mpano yaje gute? Iyo mpano y'uburirimbyi je novuga ko navyisanzemo kubera jewe natanguye kuririmba ndi umwana mutoya cyane. Nari mfise imyaka 8. Rero ninjira muri korale y'abantu bakuze kubera nahise bakuru banje babiri. Umwe yavuze piano undi akaba umuririmbyi nyene muri deri. Rero ngenda ndabaherekeje bagiye muri repetition. Dusanga bacerewe. Hari ukuntu rero muri korale iyo korale wacerewe baca umwaca mwicara ku ruhande. Rero umurongozi wayo twicaye ku ruhande acaranyakira acavuga ati ngo Olive naze ngo kubera ari umushitsi ngo ntiyoguma muri pinisiyo ngo naze turamwakiriye muri korale. Kuvuga je nari ngenda baherekeje. Wari ugiye uherekeje? Yego bakuru banje nyene nari nabagariyeko. Nari gatoya. Ubwo se wari wabacereje? Oya. Rero baca baranshira muri korale ca ndaririmba. Uhera uwo munsi winjiye? Campera ico gihe mazeyo nk'umwaka umwe muri iyo korale. Muga muri iyo korale naze ndaririmbayo nongera nja kuririmba no muri korale y'abana. Ca ndarongora korale y'abana Sunday school mfise imyaka 9. Kuvuga nkaririmba bakakunda kumpa gutera indirimbo bakambwira ngo ndabishobora sintagame ku bikoresho nkabona basi abarongozi barankunda iyo ndiko ndatona ngo sintagame. Rero cyangwa uko nyene ndirimba ca ndavyisangamo nisanganyo tala yanje. None ubu aho ugeze muri ubwo buririmbyi bwa ugeze he? Navuze ko nkitangura kwipresenta navuze ko nkiri hasi nkiri muto. Ariko umwana yavutse aramera amenyo aratangura kuyamumera amenyo cyangwa akavura akifadikiza ikintu urumva aba yavutse mugabo hariho utuntu dutoya agenda aramenyera. Mbega nawe kuvuga ati ndacari hasi ntukiri hahandi watangurira? Hariho evolution. None wewe ugeze he neza na neza?
jewe ruva kwisanze jende wa ruguru mu cibitoke ca Rugombo ngeze mu mwaka w'umunani nimukiye mu mwaka w'umunani naciye nza kwigira ino i Bujumbura nje kwigira ino i Bujumbura eglise nshikiyemo bashikira baranyakira yari nyene eglise nayo neshasha batari bafise abaririmbyi nyene novuga bashoboye jewe rero ndahageze baca bambona jewe ndashoboye baca bangira umuleader principal mugace nkiri mu Rugombe wacu naririmba ziga ndirimbo za gikwaya muri korali ivyo abenshi bavuga ngo z'ubutumwa bwiza ngira nuko nyene z'ubutumwa bwiza za louange sinari bwabishobore cyane mugange zino baca bampa kurongora louange ya adoration bangira umuleader umusaza wanje nkurikira niwe yari umushefu w'iyo korali rero jewe barampa kurongora louange ya adoration ari hagati mu ndwi kuko niho nagenda muri iyo eglise je mbona nyene ndaririmbishije eglise irahezagiwe pasiteri waho arahezagiwe acara arandondera kirti heze arandamutsa arambaza wajuvuye he ndambwira je mva mu Rugombo naje muri vacances umusaza wanje n'ujya Maurice ni rero nyacyama ndaririmbisha carambwira ngo nakubonye ingabire cyane ikomeye cyane y'uburirimbyi ni rero iyo ngabire uragomba kuyikomeza ati ngizokugeza kure cyane avuga ati murakoze aransengera nyene je naje gusanje muri vacances sinarenje nje kwigira ino rero ico gihe nyene iyo eglise ko nari ishengero ryose rirahezagirwa abantu barahezagirwa mu 18 hageze ndiko nditegura nyene gutaha uwo mpasiteri acaranyankira acarambwira ngo mpa nimero za mama wawe ndamusabe wigira ino kugira uzomfashirize korale cyane igira ino rero uko muri ubwo buryo cyangwa umanyere nkorera muri nukuvuga yatana yazandirimbo z'ubutumwa bwiza yaciye isa nihagaze cyangwa umankorera muri yo ngabire y'uburideri za louange ya adoration je nkaba nandirimbishije eglise irahezagirwa dusohotse bakambwira wampezagiye rero ndavyisangamo uko nyene wotubarira ati ni eglise yicanke uracayirimwo oya ni ukuvuga yari eglise yitwa umuzabibu yari irongowe n'umupasiteri w'umunyarwanda mu Kanyosha hano kuri seti ubu rero uri mu biki mu bijanye n'umuziki ubu mu bijanye n'umuziki nyene harageze igihe mpejeje ishuri nyene ntangura kugendera nk'udufaranga dukeya nyene ntangura gukora indirimbo ndaja muri studio ndakora indirimbo ya mbere ndakora n'iya kabiri ndakora n'iya gatatu muga natanga udufaranga duke nyene naha nyene ujya mu producteur namuha udufaranga duke akankorera rero haragera igihe kubera harageze igihe abantu batangura kumenya bakaza barampamagara ngenda gutanga ibiganiro abafana bakaza basaba igikorwa canje nanje nkakibura ico ntanga nkababwira ati kiri muri studio vuba kizoza rero umusaza wanje arambwira ati kora ingufu zose uko ushoboye ukureho igikorwa kimwe hama ugishira kuri YouTube hama n'abafana ukibahereze vuga ati cy'amafaranga nzayakurahe ndagerageza nyene ndagwana ndaronka amafaranga makeya ca ndakura yimwe nkuye yimwe ca ndayikorera cover ca ndashira kuri YouTube iriko rero ndakwamira ngaho kubera uburyo wakwamiye ngaho kubera uburyo nakwamiye ngaho kubera uburyo nyene okay reka twinjire mu gisata naco wari watubariye c'impano yo gukina amafilme cyangwa amareresi
nibyo watubareti ntiramara igihe kininiya sindamara igihe kininiya mu mareresi ariko ndiko ndaraba ko no duga turi kumwe n'abandi mbega iyo ngabire yoyo byagenze gute ni ukuvuga iyo ngabire ukuntu nyene vyagenze basi je nyene ndakunda kuraba amafilme nyene ajya nyene bakina yo ngaha mu Burundi yo hanze ni ukuvuga haba cyane cyane surtout nkunda y'abarundi y'abatanzania y'abanyarwanda narakunda kuziraba cyane nkifuza nanje kubijamo hari igihe nabwira n'abandi twaba turi kumwe nkavuga je bijya bintu ndabikunda kwera ivyo gukina ni nanje noronka aho baca nanje noja kubisaba nkaba ndabivuga nyene kenshi nkavuga donc naravyiyumvamo cane rero byiyumviraho noca cyane hariho nk'umuntu nakunda gukurikirana wo mu Burundi Fanny Lavine hamwe na Albert Nduwayo amafilime yawo ndayakunda cyane kuyakurikirana rero muri 2023 kubera ico gihe twa mu Kanyosha turi mu Kirino mu Carama turi mu kico gihe mu Carama ndatangura kubaririkiriza ukuntu noshobora kuronka nimero za Fanny Lavine canke Albert Nduwayo kugira umwe muri abo kugira ndabasabe banyinjizemo donc babishiremo nanje nkine yego rero camura n'umuntu twasenga hamwe mugasi shatse kumuvuga izina umuntu nawe asanzwe abikina kandi nyene mugavyo wiwe sinabikunda numva nkunda vya Albert Nduwayo canke filime za Fanny Lavine ca turahura ndamwigana ati je bijya bintu bakina amafilime ndabikunda nimana je umuntu yonyereka Fanny Lavine canke Albert Nduwayo numva kweri nta kindi kintu uwo matugahura umwe muri abo nta kindi kintu no musaba uwo narambira ngo yo ngo Albert Nduwayo ngo turazinanye ngo abangaho mu Carama ngo ni n'umugenzi wanje cyane ngo twonyene ndamubakira n'inzu ico gihe ndambwira ati mbabarira n'ukuri uzomuze nawe ndamusabe n'ukuri uzobukoze ndamwinginga ico gihe arabinyemerera ndashuha nyene cyane mugabo ico gihe haca haba situation iraho nagomvye kuvuga ndi nziza urundi rumwe yari nziza mugabo urundi ntiyari nziza inabishushemo nyene kugira ndavyinjemo 2023 iyo situation ituma ntabibamo hari kuri kote yiwawe canke hari kuri kote yiwanje nyene urumva n'umuntu twahuye tumaze guhura uyo muntu reka tuwatebe gato uwo muntu niyo mwagiraniye iyo ntuze atari nziza ico gihe nyene nabishushemo nyene mvuga ko ngomba ndabijemo nangoye kurumva nari maze kuronka umuntu avuga ko bazinanye na Fanny Lavine bazinanye no ujya Nduwayo ndagira umwete nyene ndavuga ati ngomba nyene ndabishiremo umwete mana cyo bazosaba cyose nzogikora kuko ico gihe nari mfise amafaranga vraiment nta kibazo c'amafaranga ico gihe nari mfise nzogikora mugabo jewe bashiremo ndabikunda rero cankora n'umuntu ico gihe acara arimbuza ko bijamo basi ndabikunda bongira ngo abakobwa bakina biga arabimbuza wari kuraduhisha numva ndababaye ndavuga ariko nta kundi ntegerezwa kumwumvira nyuma rero urazi uko imyaka igenda ikuranwa niko ibintu bihinduka bimaze guhinduka 2024 nyene hagati nyene ndasubira kandi ndabishuhamo ndamurondera wa mu papa twasengana
aca aragira turaganira sura kandi ndabimubwira ati ubu rero tubu nta kinzibira ndakwinginze numva ndabishaka cane kijya gihe narababaye nyene kuba vyaragenze umugabo nta kinzibira nisabira ico gihe nyene arambwira ati urazanga kukabara kanaka nzoba namubwiye ico gihe ndagenda ngiye Abel Nduwayo nyene ndicara mbona Abel Nduwayo araje aje nanje arampamagara urya mupapa ndabicaramo aragura nyene ifani ico tunywa turafata ico kunywa mugabo ndarindira ko hari ico avuga nyene ampresenta kuri we canke nyene kuko yari yambwiye ngo nze ngo baravuganye na Abel Nduwayo ngo Abel Nduwayo yantumyeko ngo andabe hama donc tunavugane ndicara ndategera ko hari ico tuvugana presentation yawe urayibura ko nico cari kije kinzanye yari yambwiye ko babiyazi ndamubonye anje mvuga ati nivyo turicara turanwa turarya nyene ndabona turaje gufungura turahejeje burije bavuze ati dutahe baramerekeza jewe turataha mbona ndatasha naco Abel yavuze nta fugana n'ibiki rero nto nashinda wabaye umukwe ngo bapfuca umugani mu kirundi ngo umukwe w'isona hambwa abona wapfanye isoni n'ubwo irumva none wowe baguhamagaye kugira bago present none naca niyadukiza edari kandi abantu nk'abo ubu n'abatinya ububaha kubera ko nyene aba ari ikintu bakeneye sinari kuyadukiza gusa Abel Nduwayo yaravuze ati uyu mudada ko mbona atekereje cyane ni mu buzima busanzwe niko ameze nawe uwo mupapa acavuga ngo ngo nuze abakobwa ngo uko ariko bameze ngo n'abantu b'udusoni ngo iyo bahuye n'abantu bwa mbere ngo baguma bahoze rero cyica nibaza ko Abel Nduwayo yavuze uko yashatse donc asomborotse yumve kujya mupapa ampresenta nivyo naciye nimagine mugaca mbona ntibibaye turatashe hama yaje ndamurondera ryo mu muntu ndamubwira ati none ko atakintu wamubwiye Abel canke nyene gutampresence numve nyene ko mwavuganye nawe numve icamvuze kuko yari yantumyeko acambwira ngo rego ujya nimutama ngo sigupfa kuvuga ngo ivyo arivyo vyose ngo harya yakubonye ngo vyaheze ngo igisigaye ngo nukuguha nimero ziwe ngo ukamurondera mukavugana tuvuga ati sawa nta kibazo carampa nimero ziwe ngo ndamurondera kuri WhatsApp turavugana tuvuganye muga uwo yambwira ati uwo nyene uwo muntu yampaye nimero ziwe yambwira ati ntuzomuvugishe kuri audio canke appel ngo Abel ntiyemera ngo audio ngo canke ntiyemera appel uzohore umuvugisha kuri message kandi ndavyubahiriza aho turavugana tumarige tuvugana ndambwira icumviro canje ndambwira tuwa musi naraje mwana umwe ko mbona ngiye ataco muvuze ni mugabo nibaza ko yo suri ari ndavuze mwizina nibaza ko umuntu mwavuganye ashambye ngo yego twaravuganye hama acaramye aransaba amafaranga ngo 500,000 kugira ninjire nawe ati amafaranga ntayo noronka ni menshi cyane ngabanya basi avuga ngo yambwira ngo uzoca usinya kontra uzurahembwa ku kwezi n'akazi kandi bavuga ati je n'ukuri naho ntohembwa mugabo je nkakina ndabikunda ngo rero ngo tanga 500,000 ndavuga je nta noronka no rero nyene naciye nkayumva acitse intege sinashobora no kumwandikira ndagenda ndabiyagira umuntu nyene ari aho twasenga hamwe umudiyakoni ndamubwira ati jewe ndashaka gukina birya bintu vy'amafilime ni rero naratumye kanaka agenda mvugire kwa Abel Nduwayo ni aramumpa nti rero sha yanyatse ngo 500,000 uwo muntu ndabiyagiye uwo mumama twasengana acambwira ati
nyereka nimero za Beri yaguhaye ndazimwereka acambwira ati izi nimero si za Beri ndwayo ntiyarakubeshye ntiyashatse kukwescroka ati ni wenyene ahubwo yashatse kukurya amafaranga ndambwira ati nimero ziwe urazizi arambwira ati ntabwo arizi ni kandi nimero za Beri ziriko kuri YouTube reka nzozikuronderera ndaziguye ati nudusubire no kumurondera ndavuga ati sawa haidi iminsi cambona wa mama arazimpaye ati murondere kandi hariko profile yiwe n'umugore we n'abana vraiment cambona niwe ndamwandikira Beri mbona niwe aranyibwira ararungika ndetse na audio ndavuga ati bya bintu yaramakeye umva cagihe yakubuza ati nturungike ntutelefone ntunarungike audio kwari kugira ngo ntiwumve kare ijwi ryiwiwe nawe ntiwabitahuye naje kubitahura mu nyuma rero cambona ahubwo we Beri anungike audio canakanguka ndambwira ati ni mwebwe hari umuntu twigeze kuvugana nibaza ko ari mwebwe ndambwira vyose ni yampaye nimero ni mugabo alisaba 500,000 none yoba yari mwebwe acambwira oya ni nukuri uwo ntiyari jewe acambwira uwo mizo nimero nkaraba ko ari ziwanje ndazimuhereza ndagira screenshot ndazimuhereza arambwira ati zisize wanje ngo kubera iki kana kameze uko ni nukuri ndababaye ni kandi nzobimubaza ni kubera ko abantu baza bariba abantu babibisha izina ryanje nyine Abeli ndabona nyine ko bimubabaje acarambwira ati nzobimubaza ntice sinkunda abantu biba abantu bakoresheje izina ryanje kandi umuntu tuzinanye ndambwira ati nukuri uzobimubaze ndaguhaye uruhusha nti kandi uzomubwire ko ari Olive mwavuganye bigendwa rero sinasubira kumuvugisha Beri ngo nsubire kugira iki ahubwo haheze iminsi wa muntu acarampamagara ngo ngende gukina muri filime ngo Beri ndwayo ngo arampamagaye kuko ntiyarazi ko nahavuye ndondera Beri ndamubwiza ukuri arampamagara ngo Beri ngo arampamagaye ngo ngende gukina muri filime nsanga ahubwo ni mu mugwi wiwe arankinisha muga mbona umengo harimo ibintu vy'amanyanganyanga ca ndaheba iyo filime bitaranagera no hagati n'uwo mugwi imbere wacu ubomoka ca ndicara muhira ndatuza ca nongera ndondera nimero za Fanny Ravine ndazironka ndamwandikira acambwira ati ndondeye guteba ntitwarahejeje kwinjiza nkirindira nitwasubira kwinjiza nzokubwira sawa rero ca ndiyakira muga numva ndabishaka haheze iminsi rero ntunaca mbona uwundi mugwi babikina mpura n'undi mumama nyene ndambwira ati munshiremo kweri ivyo bintu ndabikunda cane cambwira nza kuvugira kwa chef caramvugira rero amvugiye chef acarampimako casanga hariho n'uwundi nyene nawe yari yabisavye tugenda nyene kubonana aho bahurira turatuyagisha nyene atwakiye rero acashika adukinisha iyi filime iriko iraba kenshi irakunda guca kuri RTNB yitwa Icamwa c'urukundo cankina nitwa Joyce rero cambona iyo filime ndakuzwe ariho nikina barampuye n'abantu Joyce turamutse nyene ibyo bakambwira ngo urazi gukina iki nanje nyene chef akambwira nti urabona wewe iyo ni ingabire yawe ni nta kuntu wakina irya mbere abantu bakaca bagukunda kandi vraiment urashoboye biragaragara ko ari ingabire yawe ni rero uzoyikomeremo ndavuga ati yego cyabigenda uko none iyo filime Icamwa c'urukundo niyo filime ya mbere ukinye kigira kabiri uyo mugwi witwa ngiki uwo mugwi witwa Joyful Image niwo ndimo urongowe n'umuhungu yitwa Noe yakinye yitwa Josh okay mu maproje ya hafi n'ayakure nkawe Joy wifuza iki gukora iki gukora mu buzima busanzwe muri filime nyene turacari muri filime muri filime nyene muri filime
ndumva gukura kubera je ngira ndanavyinjiremo nawanje gusohora urushaka pasiteri wanje ndamusaba umubonano ndamubwira ati pastor n'ubu ndirimba ndumuririmba hariho n'ibindi bintu nkunda vyo gukina filime ni kandi nabonye umugwi ntushobora kwinjiramo kandi umugwi urimo abantu biyubashe kandi uwo mugwi mu kugira batangure nimba ari ibikorwa babanza gusenga nimba batugiye mu repetition nabonye babanza gusenga ni ukuri ho nta manyanga nabonyemo mbona harimwo abakitwa benshi ndambwiye pastor je numva shaka n'ukuri kuja muri bijya bintu nshaka kuja munje kugusaba uruhusha kandi sinzokwitwara nabi pasiteri aramereza impanuro arambwira ati kuvyumvamo ga mwana sinogufata usanga niyo ngabiro uyifise arambwira arampereza impanuro nzogenderako aramereza nyene impanuro nyinshi arambwira ati sindabikwanyiye mugabo uzokwitware neza nk'umukristo n'umukozi w'Imana nyine arampanura haba hejeje acarambwira ati fukama nganda gusengere uzogira umugisha ati kiganza c'Imana kizobe kumwe nawe bize bigende neza kubikunda ndafukama aransengera amaca ndanja rero je nifuza nyene kuzoba umukinyi rurangiranwa yigisha abantu donc bazofashwa n'inyigisho muri bijya nzoba ndiko ndakina kuko je nka Fanny Ravine ndakunda kumukurikirana cyane ndakunda no gukurikirana ibiganiro vyo kenshi mbonye ikiganiro ca Fanny Ravine sindakirengana ntakiravye kubera kiranyubaka arigemba nataye ivyizigiro mugabo numvise ibiganiro vyiwe baca numva ntanguye kurema numva nyene ntanguye kwizera nyene nkavuga ati Imana nayo idakora donc nkagarukana intege nkagarukana ivyizigiro rero shaka nyene nzoba umukinyi nyene rurangirana basi navuga ngo nka kujya kwa Fanny Ravine canke Abel Nduwayo ukora abo bakinyi mu Burundi ndabakunda be na Sabas ndabakunda vraiment je rero nzobarenze okay ntiharagera igihe aho wicaye hamwe kumva ko hariho nka filime wifuza gukina ahanini haza amafilime amatopic ameze gute mu gukina kuri wewe kujya kumuririmba bavuga ati je ndakunda kwandika indirimbo ziri mu burimo harimo buno butumwa ku bantu nawe kuri filime akenshi ukunda kumva inspiration ikura he mu kwandika filime nyamba harageze aho wandika filime je kubera nakubwiye ko ariho ntibijyamo nanasimwa ndinjira muri uwo mugwi ndamaramo kuva ninjiyemo muri uwo mugwi gusa nuko ninjiye baca bashikira barankinisha bankinisha iyo filime ikirakundwa rero mfa ubwo bwego bwo kwandika filime amva sindarushikako sindarushikako nuko ariko mu vyifuzo wumva ubutumwa bwabo bwaba buhagaze buri centralize hehe mu gukina filime havuga ati mu kibano mu gufasha ikibano muri famille novuga mu muryango havuga ati ni muri ibi jewe nyene ukina ivyo baguhaye nkina ivyo bampaye mugabo chef naramubwiye ko hariho role azoma nkabona siniriye kwikina nico kibazo nagira nkurikizeko ati role ubona uvuga ati jewe iyi vraiment ntashobora gukina ni nkiya no kuvuga hariho role jewe vraiment nambwiye atazoshaka kunkinisha ngo ndamwemerere nka role muri mu gitanda utambaye n'umuhungu atambaye nk'ujyana no kuvuga orke abantu bacabona umengo biriko biraba kuvuga je yavuze none narabimubwiye nyiza no mu mungu narabimubwiye ati ntegereza kubahiriza les conditions parce umwungere wanje yampaye kuvuga nka role ntambaye n'umuhungu atambaye turi mu gitanda kuvuga nyene turyamye hajya bivugwa ngo muriko murabikora mutambaye mwifutse nk'ishuka niyo kweri niyo je nyene ntayo nokora
ntayo gukora umugabo nko baciye avuga ati okay amafaranga ngaya urabikora cyangwa ntabyo ukora kuko zini zimwe mu ntambambi so turava muri film canke urabikora wofata iyahe decision novamo vyakweli okay none wanka nuvuga ati ngo bavuze ati ni filme yerekana kubuza abantu ibi nibi ingaruka mbi ziva mu busambanyi cyangwa ingaruka mbi ziva muri nivyo uri kurigisha kandi ntivyigeze biba kandi urumva ntivyo biba byabaye kuko muri kijya cumba haba hari abantu barenga 6 cyangwa 8 ari benshi ariko abantu baza gukurikirana irya filme babona nko kumenga byabaye n'ubuhe butumwa wobwira abo bantu bibaza ko biba byabaye kuko hari abantu benshi baravye filme babona ati ebana bijya bintu umuntu yakinye nivyo niko ameze ukinya ari umwicanyi no mwicanyi ukinya ari umusambanyi no musambanyi ukinya ari umusuma no musuma wakinya ari umuganga no muganga kandi itaniki nakimwa azimu wewe nubuhe butumwa wawe babwira nukwirije no babwira ko boreka gufata mu mutwe ko biba byabaye kuko nanje ubwa mbere ntaratangura kubikina naje mbonye nk'abantu nyene bakinye bariko barabikora batambaye naje naribaze nyene ko babikoze nibaza mbere ko hariho na kamera nibaze nyene ko babikoze mugabo naje kumenya iryo banga maze kubijamo maze kubijamo niho naje mbona nyene kumbe sha bintu nuko babigira ati mbona mbabarire wasanga aciriye nk'umukinyi kana ko rubanza kumbe siko biba bimeze mugabo kubera kujya kuntu ari ukuntu bakamera abantu donc kubera bataba babonye ingene byabaye berekana umengo biriko biraba byabaye uri kurabiraba mugabo siko biba byagenze nuko gusa nyene nk'abantu bagomba gutahura ko bijya biba biriko biraba muri filme ko bitaba byabaye kurya nyene ko je n'ubu muri filme ndiko ndakinamo hari ukuntu nyene naciye nkundwa cyane nyene goskuntu donc aca ndamenyekana ukuntu abantu nyene bamwe baramenya rero abantu tuzinanye hari abo batanguye kundondera zambona bandondeye ngo bahuciye hose ngo barakuvuga ko wagiye muri bijya bya filme ngo nukwimana ngo noneho ngo karabaye ngo n'ingabire yawe ngo urayise aravuga ngo yaje yo kuririmba ngo ndayise ngo ndayononye ngo ndiyononye izina ngo bijya bintu ngo bakobwa barimo ngo nabamaraya ngo barabamaze bakambira ibintu byinshi ibyo bintu nuhebe umva nyene ko ndahura n'amajambo atandukanye nyene yo kunca intege mvuga ati je ntavyo noheba none ko bitaba biriko biraba bijya tuba tuko turakina nyene biba biriko biraba kandi birigisha kandi rero n'abandi je dushobora guhura babafana baba barambonye bakampagarika Joyce yagarara tukuramutse ukaza wumva nukuri irya filime mwakinye Imana guhezagire mwaramezagiye yaranyigishije ngo yaramfashije surtout abantu baba mama n'abapapa uzumva bambwira ngo yaranyigishije ngo yaramfashije urumva kandi bakambaza ati none bijya nivyo nyene biba biriko biraba rero nk'aba mama bambwiye ati nararize niko ndayirabo mbonye uri kurarira mbonye Josh ingene agize accident nahajya kumbagaye ngo nararize urumva kandi bijya bintu ngo byaranyigishije cyane urumva ari habo duhura bagira iki badutera intege bakavuga ko ari cyo cyabafashije n'abandi banci intege urumva rero jewe navuga ko muri make abantu bogabanya kwihutira guca urubanza bivanye na filime baba bariko barakurikirana donc ibintu byo guca urubanza abantu ntibabihagarike kuko ikintu cyose kiriko kiraba ntago novuga ko kitaba kiriko kibera ubusa kiba ku mugambi w'Imana hari abo gifasha n'abandi kidafasha Olive kubijanye n'umuziki naho ubona nakaye kajambo wabwira abafana cyangwa abakunzi b'umuziki wa gospel ngaha mu Burundi jewe akajambo nobabwira norangiriza
nuko nyene wamfasha kusengera ko ndabifise nk'umutwaro kugira nshobore kuronka uburyo nshobore kugombora indirimbo zanje yego ndiko ndakora nshiramo ingufu kugira nshobore kugombora indirimbo zanje ziri muri studio nkanakora video ndabishaka cyane kubera nk'iyo ndirimbo nakoze abantu barayikunze cyane rero baguma bashoboye yikorera video n'intu ikunzwe ari audio ni harakantu ibaye video rero benshi baguma bansaba ngo ndayikorere video numva video naho n'uburyo two ndirukanga ndabe ko noronka kugira nshobore gukora video yayo rero wogira icaronse mbari igihumbi isorosoro rigwira iyo rigiye yonerera kandi Imana izomuhezagira none iyo nterano yoci cyahe erega umuntu agira sinzi ko byemewe ko uvuga nimero de telefone no ivuga nta kibazo okay nk'uwogira icaronka agashaka kunterera nimero de WhatsApp ni 79 015 395 ndasubiramo 79 015 395 iyo ni WhatsApp yanje kuvuga nkoba nyene avuga afite umutima wo kugira afashe anerere kugira ngo iyo video canke nkore ngombore nizo zindi yo canyandikira kuri WhatsApp nkamuhereza akarimi kashi agashirako Imana izomuhezagira okay nuwe butumwa tworangiriza ko buri ku mutima wawe ubutumwa kubijanye n'iki muri Rwanda na filme jewe na kubijanye na filme ubutumwa numva notanga ahubwo nuko abantu boreka kuduca intege ahubwo bakadutera intege kubera ko muri zirya filme hariho abo zubaka hariho abo zifasha hariho abo nyene zihindura bivanye na role kanaka rero ibyo tunovuga nuko abantu batoza barihutira guca urubanza bivanye na filme uko baba bayibonye ibimeze kuko bijya baba babonye nk'ibiba byabaye aba ari inyigisho gusa reka renda gushimira nizere ntakekena ko abariko baradukurikira batawe ibitari bike kuri Olive ndetse no kumenya byinshi akora muri filme ndetse no mu muziki hagati yaho ushobora kugenda kuri YouTube kuraba iyo filme cyangwa no kuraba kuri YouTube ya Olive indirimbo yiwe ni audio ni audio nayikoreye cover sindakora video wanditse kuri YouTube ngwiki kuri YouTube wandika Olive Nshimirimana mpimbawe n'uhoraho ucibona kugira urabe filme naho bica bigenda gute wandika kuri YouTube wandikaho icamwa cy'urukundo okay rero ni filme shasha kandi filme nziza barashobora kuja kwiraba reka tubashimire cyane dushimira na Olive kubona yafashe umwanya agashikano kugira ngo tuganire urakoze Olive murakoze nawe yego